Bakunzi w'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 20 umurongo wa 19 gushika 23. Yohana igice ca 20 umurongo wa 19 gushika 23. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa 10. Nuko kuri uwo munsi buhwibiriye niwo munsi wa mbere w'iminsi indwi inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya abayuda. Yesu araza abahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza vyiwe no mu rubavu, maze abigishwa baranezerwa babonye umwami. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe. Nkuko data yantumye niko nanje mbatumye. Avuze ivyo abahumekera ko ati nimwakire mpwemu yera, kandi abo muzoharira ivyaha bose bazoba babihariwe, ariko abo mutazobiharira bose ntibazoba babihariwe. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Nkundira ndaguhira ijambo rivuga ngo naho buhwibiriye kandi hugaye inyishu yawe iraza. Oh haleluya. Naho buhwibiriye, naho hijimye, naho hirabura kandi ibintu bisa n'ivyugaye inyishu yawe iraza. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesu niwe nyishu. Yesu niwe nyishu ikibazo cyose ufise. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe vyirato vy'amahanga. Yesu niwe vyizigiro vy'amahanga. Yesu niwe rembo ry'intama. Oh haleluya. Yohana aramuvuze ko sinobivuga ngo ndabiheze, ariko nkundira ndakubariye ngo naho buhwibiriye, naho ubona ata muco uhari, naho utabona neza, naho ubona umengo amasaha aragiye, igihe kiragiye, ubona ibintu vyugaye, utanguye indwi canke zindwi, aba wari umunsi wa mbere w'indwi, wari uwa Mungu igihe cabo bakavuga ngo wa mbere w'iminsi indwi, kuko indwi yaherana no kuwa gatandatu. Nkundira ndakware umunsi wari wose ugezeho inyishu yawe iraza. Ntiza yinyegeje ngo araza ahagarara hagati muri bo. Inyishu yawe irashobora kurengana ivyugaye n'ivyijimye. Imana ihabwa icubahiro. Inyishu yawe irazana n'amahoro, arabwira ngo akira amahoro. Inyishu yawe irazana akanyamuneza, ngo abereka ibiganza vyo no mu rubavu, maze abigishwa baranezerwa. Inyishu yawe kuzanira umunezero. Imana ishimwe cyane. Inyishu yawe izanane no guhishurirwa. Oh haleluya. Ibintu utabona neza, ibintu wari uzazaniwe uronke gutomoregwa, ubone clair, ubone neza, clairement canke clearly, ubone neza mu buryo butomoye. Imana ihabwa ishimwe cyane. Ikindi ngo Yesu yongera kubabwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Imana ishimwe cyane. Amahoro akuzure n'igihe ukirindiriye inyishu yawe kuzanira amahoro atume urindira neza, kuko inyishu zimwe ntizizira rimwe, ariko niwaronka amahoro kuko wamaze kumva inyishu mu ijambo, wamaze kumva inyishu y'ivyizigiro. Haleluya. Ivyizigiro bikuzaniye inyishu. Ikindi inyishu yawe igukure hamwe gushikana ahandi, usubire ukore, utumwe ugende gukora ivyo wahora gutinya gukora vyiza cane, ivyo wabona ko bitagishoboka. Inyishu yawe igushoboze no kubabarira abakubabaje, abagukomerekeje, ugira umutima utarimwo inzigo, utarimo umururazi, utarimo ishavu, unezerwe witeze ko inyishu yawe iza guhagarana nawe uko bimeze kose. Urakoze kudutega yompi, urakoze kwakira ijambo, urakoze kurisangira abandi. Ndagusabiye umugisha aho uri hose, mu byawe no mu bawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen kandi amen.